bakunzi bacu bakunzi ba B Info Plus kandi baramutse ndabahe n'ikaze mu kino kiganiro cacu cuno mugoroba twiga ikezo rya mbere kwezi n'ukwicenda umwaka w'2025 ndamutse cyane abantu bose badukurikirana aho baherereye hose yaba bari ngaha mu gihugu cyacu ciza cyo Burundi abari mu Rwanda muri Congo Tanzania Uganda Kenya South Africa Zambia Mozambique n'ahandi aho muherereye muri Afrika hose muri rusange tibagiye abari Europe Asia ndetse na Amerika tubahe ikaze mu kino kiganiro cacu cuno mugoroba yese nko bisanzwe kumwe n'umusasabuzi nabwo ndi muri studio inyuma y'ibihe imisi tari mike tuba turakora ibintu bitameze neza ariko no bivuga turakora muri studio kubera ikibazo cyahabaye twongeye gura muri studio n'umusanguzi akaba nawe twiye kubana mu kino kiganiro bwana umusanguzi ntangore ndakuramutsa ndaguhe n'ikaze. Urakoze cyane bwana journaliste kumikaze ndagushimiye kambwe byimba mutima. Merci. Harazi igihe tuticara muri zino studio zacu. Reka nce ndamutse abadukurikirana aho bari hose. Urabari mu Burundi inyuma y'igihugu cacu. Mwese mwumve ko tubaramukije kandi twishimiye kubana namwe muri kino kiganiro tuyo kwashikiza muri umugoroba. Akabone kuva mu gatondo ata nkuru nimwe twaribwa bashikirize. Cyane gose bwana musanguzi reka tugire ko mu gihe w'igisahira niko bakunda kwivuga mu Kirundi. Inyuma y'ibitero bimaze imisi biriko biraba mu Minembwe hariya muri territoire ya Fizi ibinyamakuru byinshi biriko biravuga yuko nshane byo hakurya ya Kanyaru yuko Wazalendo yagavye ibitero mu bene gihugu iyi M23 canke izinyeshamba zizazije kugira ngo zishobore gutabara ababene gihugu bo mu Minembwe. Kumbure nawe ni kubibona cyangwa tuvuye ko ari cyitwazo cyabo ca misi yose. Bona journaliste ico ni kibazo kibaye direct mugamba barire hari ibintu narishimye kugira ico mvuze imbere yo kunisha ico kibazo mu bisanzwe ifatwa rya Minembwe nico shaka tuvuga ko kwanza ahantu abantu bahumve batahure ingabo z'u Burundi FDNB ku nguvu zahaye FRDC na Wazalendo barafashe Minembwe sivyo Minembwe nuvuga ko karagace kari kabangamye cyane gose kugwaniramwo kuri coalition ya FRDC kubera ko ubwa mbere bariko bahanganira hajya ahantu na nimvukira zaho sivyo buriya twigwaneho benshi bavukiye hajya usibye ko ivyumviro bafise atari vya hajya mu Minembwe mugabo bavukiye hajya mu Minembwe niba abantu rero bari bazi udusozi binyegezamwo udukwe binyegezamwo utuyira twinjira n'udusohoka utwo twose bari batuzi sivyo rero kubona FDNB ku nguvu yahaye FRDC barashoboye kwigarurira Minembwe Josurinye nubwo kari kintu ubwa mbere gihambaye cyane gose cyakoretse kuri coalition ya FRDC ndahamya yuko naziyanyeshamba zo hakujya Kanyaru mu bintu byari byazitumye zikora ibishoboka ngo zishire nguvu hamwe natwigwaneho nuko zari zirondera ko ziza kwipositiona hajya muri Minembwe kuko hajya muri Minembwe hari très stratégique kuri intambara zino nyeshamba zatanguje hano muri Uvira. So ikindi novuga robona journaliste nuko Minembwe kuba yarashoboye kwigarurirwa ni kimwe mu bintu byaciye byakomye mu nkokora byaciye intege ijya coalition yaziyanyeshamba zo hakujya ya Kanyaru kubera ko
nukuvuga ubuce bwinshi bari bafise bweganye na Minembwe bwari bugoye ko twovuga ko iyi coalition FARDC ibwiganziye kubera ko babakubise ndavuga za Rugezi za Kahororo za Itombwe n'ahandi ropri bayikubitira muri Minembwe urumva babanyaye hajya hose baca biruka basubira muri Minembwe kuko unuva Minembwe hari ahantu hambaye cyane kuri twigwaneho na cyane cyane ko zanyeshamba zo hakujya Kanyaru no kwibutsa yuko harigeze kuba ibitero biremereye mu kwezi kwa 12 no kwa mbere no kwa kabiri aho FARDC ikoresheje Sukhoi hamwe n'amadrone bashoboye kurasa baraturira ibirindiro novuga yari kambi ya gisirikare yaziyanyishamba muri Minembwe mugabo mu gihe gito cyane baba baje kuyisanasana kuko FARDC bakoresha novuga amataka aerienne gusa ntibashobora gushika hasi ngo barasane hari hagoye cyane gose kuko bari barashoboye kwagira nk'akazinga kiwabo byari bigoye yuko batakuzi uhinjira so rero kuba barashoboye kuba bigarura Minembwe novuga ko ari ikintu gihambaye cyane cyakoretse kuri FARDC usibye nivyo gusa buriya Minembwe yari itunze inkoho ziremereye cyane gose ahantu kwibutsa yuko hariho n'ibigwanisho FARDC yahataye mu Minembwe igihe izinyesha yitwigwaneho itangaje ko ugiye gufatanya na zinyeshamba zo kujya Kanyaru urazi yuko bari barahawe amafaranga ba FARDC ntibagwana baciye bahereza izinyeshamba zatwigwaneho ibirindiro byose byari hajya n'ibigwanisho nta kimwe bahakuye so rero muri ziyo operation zabaye mu ndwi iheze abantu bashaka bavyumve yuko barashuye kuhafatira ibigwanisho bikomeye harimwo nabijya abanyarwanda bitungo nibifara ama blende yarafatiwe muri Minembwe inkoho ziremereye nuko armée d'appui zirafatiwe muri Minembwe tureke nivyo rero ikirengeje ko nuvuga gihambaye cyakoretse nuriya mu colonel waziyanyeshamba yabonye ko atasaganiriza kijya n'ikintu bona journaliste cyakagombye no kuzovuga mu mateka y'isi ijya nkuru bakayandika neza colonel ararasa mugabo harageze gabona yuko atasaganiriza kandi bujya bari bafise no kumurasira kuri front mu colonel yes none ko bari bamufise hejuru hari indege hari amadrone sivyo hasi hari abasirikare colonel n'abasirikare biwe bari hagati bari babazingiriye abandi bari bakubiswe hovyo bashwiragiye mu mashamba atandukanye batangura gutoragurwa n'abawazarendo aborona n'abatari bapfuye inkomere zari zisanzaye aho ujya mu colonel rero araraba nta ropri nimwe ofisi kandi abo turiko turahangana ndavye inguvu bariko barakoresha tekinike bariko barakoresha ubushobozi bariko barakoresha nkamwe no dekona nkabandanya urugamba nanje baramesa yaciye akora iki yaciye sinobite ngo nukwishikana bona journaliste kuko sinumva d'abord ngena nashoye gukomanda bajya abasirikare biwe bose arabemeza kuba konvenka yuko bagomba guhagarika intambara ku neza yabo hama bakiripotinga ahantu sinzi ko batahura sinzi ko sirikare agirwa n'itegeko niko bimeze mugabo sinzi d'abord ko wabonye inkoho babafatanya inkoho batanze ni nyinshi ziremereye zari inkoho ziremereye cyane gose wana jena na Kalashnikov nabonye muri ziya nkoho zari inkoho ziremereye mu byukuri kubuje nawe uvuga uti je wari kumazi ya nkoho simbona ko bari kungira so rero ujya mu colonel amaze kuripotinga novuga ko ari haci hasa nahabonetse agahengwe niho haci hasa nahabonetse agahengwe kubujyo rero uyu munsi ndiko ndatangara numvise abantu bari ko bavuga nk'ijya kibazo babajije yuko ari wazarende ati yabene gihugu Numva wabajije ngo haje wabaje gute
nabajije ati ibinyamakuru vyinshi vyo hakurya ya Kanyaru biriko biravuga yuko muri irya migwano yabaye ari wazalendo bari bagavye ibitero mu bene gihugu b'abanyamurenge kugira ngo babice hama twigwaneho nazo inshamba za gutabara baca baza gutabara bene gihugu. Bwana journaliste ndashaka kwishura iki kibazo ntanguriye ahantu rya operation yatanguriye kumbure niho abadukurikirana bashaka kwitahura neza. Buriya nuko hari amabanga atamenyekana hari hasanzwe hari abasirikare 8,000 hajya mu bya misozi batwigwaneho n'inyeshamba zo hakurya ya Kanyaru 8,000 byari biri ready kwataka Uvira. Sinzi ko abantu batahura cyane abarebe 8,000 dukuremwo bamwe bari barashwe hovyo babasunikira mu mashamba y'amatunda. Yes. Aba ntibarimo bari bamaze gutuma. Nukuvuga izi w'imil soldat baje bariko bava za Bukavu za Goma. Yes, baduga hejuru kugira ngo bace bakoroka bana ko bari bamaze gushika muri Mwenga bace banoka mu misozi ya Uvira batabire Uvira. Sivyo? Aba basodi 8,000 rero bazijanye shamba. Novuga ko aribo babaye imbarutso yo gutakaza Minembwe. Gute rero wisunzira. Nivyo ngomba ndakubwira. Aba basodi 8,000 bamaze gushika muri Mwenga. Precisement muri Muramvya. Ya muri Muramvya. Sivyo? Bari bafise intumbero yuko bagomba baze bapambane barasane n'abawazarendo bari mu nkengera zikibira amatunda kugira ngo bapuse wazarendo abiho basunike muri ajya amashamba baveyo baci bagirwa kuba manuka muri Uvira. Uribuka yuko bahaye n'ivyunguka Aloys Nzabamema kugira bafashe urya rugamba. Sivyo? Kandi Aloys yari yagerageje. Abariri 8,000 nabari baje ku novuga kongera inguvu hama bashobore kumanuka Uvira ari gikosi gikwiye ari benshi cyane. Sivyo? Aba wazarendo na FDNB bobo ntabwo muri bo bari basanzwe bafite umugambi wo kwataka mw'ijya misozi. Kuko bari bakiri muri bya bindi ngo ni bya seserofe barindire yuko zisinywa hama amahoro aboneke bidaciye mu nzira zo kunyinyurana. So babicishije rero ku makuru y'iperereza. Bumva yuko izi nyeshamba zarungitse abasirikare benshi. Ngira ngo hanabyumvise twarabitangaje mentfa yuko ukeneye kumenya plan zaziya nyeshamba kurikirana ibitangazamakuru byabo barabivuga. So bari batangiye kuri mba yuko bukeye Uvira bayirarana. Ibi vyaravuzwe cyane gose. So bamaze kumenya yuko rero ibintu ari uko bimeze baci bavuga bati no ubugweneye ntumuhenera kwitiki buranyo. Reka rero tubereke yuko hajya ahantu batahari kubera inguvu zabo ahubwo bari bahari kubera sheria kubera amategeko kubera principe sino nta nguvu baturusha. Niho bace bagira iki bace batangura kubakiriza ko umuriro kabisa barabakirije ko umuriro novuga hari umunyarwanda yavuze ngo ngabande ngo bahita ngo intambara ya Runyota. Niyo ntambara bakoze. Mugabo bora journaliste ntibanapfuye kwatsa umuriro gutyo gusa. Wibuke yuko Aloys Nzabamema yaragavye igitero kiremereye kuba wazarendo. Kandi yarashoboye kubapusa gatoya inyeshamba zari zasunikiwe muri ajya amashamba. Zimwe ziravayo zirihuza n'aba basirikari 8,000 waziyanyeshamba. Kandi bamaze kwihuza nabo baciye bagaba ibindi bitero kuba wazarendo bari muri mu misozi ya Uvira. Ibura vyibuka. Nukuvuga rero ibi bitero bagavye resistance wazarendo yagize niyo yatumye baca ba progress kuko aba wazarendo baragize resistance kabisa. Aba FDNB benshi bari muri Uvira abandi muri Plaine baraduga gutanga renfort ku renforce kuko bari bamaze kuronka makuru y'imvaho yuko zijyanye shamba atagusubira inyuma zakorotse zigomba zishike muri Uvira. Baca rero bamaze gukora
igisika zinyeshamba zirigonga ko biranka nta gahembwe bazihaye baraziherekeje ku rusasu ku ibombe gushika ahantu bari basanzwe barishiye na ibirindiro bavuga ati aha ni ntarengwa ntibanahagaze n'umunota barabapushije mpaka Minembwe. Muri Minembwe rero niho novuga ko zino nyeshamba zisa nizagize akantu kwita ka resistance kimisi nk'ibiri. Mugabo iyi resistance bagira hano muri Minembwe yaturutse novuga akubera yuko abawaza na FDNB ntibari basanzwe bametriza kajya karere. Rero baci bafata uwo mwanya wo kuraba ingene dabo basekiriza bene gihugu bakingira bene gihugu barasibra ibice imitumba iriko birindiro byaziranye shamba mu nyuma rero bagira gute barahataka fresh baraharibera aba rero bavuga ngo itwigwaneho ngo bari baje gutabara bene gihugu babatabara bavuye he k'intambara zasanzwe twigwaneyo ahantu ariho yari yibereye erega twigwaneho so yagiye ahantu hari intambara yasanze twigwaneho ahantu yari iri akuko nimba uravyibuka intambara muri Minembwe neza na neza zatanguriye mu ikambi yabo nukuvuga drone zatanguye kubombarda mu ikambi ya yizinyeshamba zatwigwaneho ikambi barayiturira ikambi maze guturirwa baca baturira uduposition twari mu misozi ihanamiye ijya Minembwe ijya bamaze kuyituritsa rero zanyeshamba zabuze isaganizo niki abenshi baci batangura kwiruka mu mazu y'abene gihugu abari bahazi abenshi baraje ntibari banahazi kuko raziko benshi baca biruka mu mashamba atandukanye aho drone nazo zagumye zikora akazi kazo naba wazarendo so biza kurangira rero batanguye kuboroga ngo bari basanzwe bazi ngo umugambi FDNB ifitiye ngo ubwoko bw'abanyamurenge ngo rero ngo umugambi bawushitseko none ko batangaje ngo FDNB yari yaplanifiye guhonya abanyamurenge inyuma yaho bafatiye kibuga c'indege hari zino operation zirahaba ntanimwe abanyamurenge ntibatekanye siho bari none uwo mugambi wo kubahonya wacuherera he so ibi rero ni bimwe twavuze bona journaliste yuko urufu n'imfane bijana nuko ikigwanisho ziranyeshamba zo kujya Kanyaru zifise ni genocide genocide yaratunze zijyanyeshamba zo hakujya Kanyaru imyaka irenga 30 bakamisha kajambo genocide ntibazi yuko ibihe bihibindi ubu n'amakungu aramaze gutahura yuko genocide yabaye théâtre ni scenario banditse baca rero bayikina neza ubu rero biragoye ko ijya scenario babandanya bayikinirako baramaze kumenya kari game cyane gose niyo mpamvu rero kuburoga ngo genocide hariho ibintu bituma bagaragaza ko genocide bayabaye hapfuye umwene gihugu umwe hakagwa n'abasirikari 1000 iyo ni genocide yawapi yakorewe ingabo n'abasirikare bari ku rugamba bari bafise inkoho n'abanyamurenge ubwabo bamaze iminsi bariko barasemerera kandi natwe tuguma dusemerera zijya nkoho bahaye abene gihugu b'abanyamurenge hajya babahaye urupfu nukuvuga we munyamurenge wese uzi kufise inkoho wahawe natwigwaneho bakakwica mu mutwe ngo ugomba guhindura amatwarire ya Kongo rujya n'urupfu baguhaye urapfuye kuneza yawe romete subiza izo nkoho wose umunezero kubera yuko sinzi bona journaliste yuko wowe waratunze inkoho cyangwa n'abatunze inkoho iyo umuntu afise inkoho ababona kumenga niyo security yiwe nukuvuga agiye handa afise inkoho yibona kumenga ari muri danger nta mutekano afise cyane gose pourtant gutunga inkoho nukwishira muri danger nukwishira muri danger cyane gose je ndahamya yuko ukukuntu abanyamurenge bariko bararuma abana babo n'abari barahungiye muri za Kenya, Burundi, Tanzania, Uganda bakababesha ngo bataye baje gwanira Kongo yabo burya novuga ko wamerogwa kiakiri nuburozi barozwe bwo mu mutwe daire nkoresha mvugo kubera ko
abanyamurenge ni bangahe d'abord effectif yabo muri Kongo bangana gute ku buryo bihenda yuko bashobora kuba botembagaza ubutegetsi bwa Chirombo ni baki cyane even izinyeshamba zo kujya Kanyaru ziko zirabahenda bibaza yuko nkamwe byoshika ego data Chirombo baramutembagaje boshikirwa sinibaza ntibamuzi rucenge ntibaza amateka yego cyane gusa mbona busango zari ikintu mvuze yuko bavuga yuko zimwe mu madrone yarashe muri Minembwe yavuye mu Burundi mbega ivyo bintu byo kumbere warashoboye kubimenya hari ico bizi abariko baravuga cyane ibinyamakuru byo mu Rwanda yuko aya madrone yesariye ngaha mu gihugu cy'u ndetse n'abayadirije baba bibereye ngaha i Bujumbura kumbura ivyo urabizi imbere yuko ninjira mu idonido bana journaliste ubu hageze ko bemera ko abarundi ko bise madrone y'intambara ko baririmba bavuga ko twe dukoresha inkoho zaguzwe kuri Micombero za Karashinikove ngo zabunzwe amasasu yacu ari mwingese ubu rero batangiye kubona ko mu Burundi ko batwateye imbere no mu kintu kidakwiye n'umwaka twaguze amadrone yo kuba twobarasa none kariko bavuga so bona journaliste iyi ni ntambara ibitangazamakuru biri kubiragwana bitanabizi sivyo buriya izi nyeshamba zo kujya Kanyaru zahereye kera zirondera ingene zoronka anovuga sinzi ngene tuvuga mu Kirundi zoronka motive yo kwifatira Burundi nka kujya zafashe Kongo sivyo wana kugira ngo zishobore kuba zoshinga imizi muri Kongo bavanshije yuko Kongo ibitse aba FDLR bakoze genocide sivyo intera hamwe ni FDLR sivyo amakungu kubera ko asanzwe afise inyungu ku Rwanda kuja muri Kongo kuko barugiye kubazanira bujya butare niki bagaca bapuya u Rwanda genda muhige FDLR ngira ngo arabonye yuko ubu FDLR bahiga zari nzahabo kuko imyaka yose irenga 30 bahiga muri Kongo les FDLR abasirikare batashikana 1500 sa plus de 30 ziraheze atanu umwe bavuga ngo barasiye ku rugamba none iyo FDLR bahiga muri Kongo iko wapi ni ya wapi baba baranashaka abasirikare 1500 plus de 30 babarondera barababutse none wari umusirikare kiriya gihe kuri leta ya Habyarimana ubu afite imyaka ingahe dufate basi ko yaramujene dufate ko yarafite 20 tubagire basi ko yarafite 20 après 30 afite imyaka ingahe afite mu 60 ubu babagitera bagise nguvuze gufata inkoho so iziro ni imvugo ibi bitangazamakuru byo kujya Kanyaru babiteramwo kugira ngo barabe yuko basa makungu yo kumva ko amadrone n'ibigwanisho biriko biratera hariya muri Kongo biva mu Burundi sivyo aka kantu ni kabinjiramwo ejo Rwanda ruzorondera ikindi kintu gwemvanta kibi ku Burundi barabe yuko kigira poa hamari bacavuga bati rero namwe nimugende mu Burundi mwironderere izo nkozi zikibi murabe ingene mwisekuriza izi nizo motive iyi niyo mikino iri kira kintu sino bona journaliste nama nabivuze kenshi u Rwanda ntaho gopfa rushoboreye Kongo anokenka nivyo kunda nta ntambara u Rwanda gotanguza muri Kongo ruineshe nuko gusa iyi ntambara ifise ibinyegezwa byinshi ngira ngo uramaze kumva abawazandi bakubwira bati turiko turababazwa n'ingene twebwe abawazarendo tumeze nk'abarobere mu gihugu cacu abaduteye turababona tworonka uburenganzira gusa twabazingazinga mu kanya sase bakatuvako mugabo kubera amategeko yemere nk'amabuye barihangana raba iyi Minembwe ho plateau bayirasha imisi ngahe akazi gakoretse imisi ngahe 2-3 ni misi 2 akazi kari gahetse ho plateau mbugo wa wundi ni kesi yoko gusa gaca kambara inzogera kagatangura guhiga finish bivuze ngo rero kuvuga ngo amadrone ya bombardze ngo hariya yavuye mu Burundi ibishaka bihuze nabije bavuga ngo barakoze makuru y'iperereza baza gusanga bazarier ya wazarendo iri mu gihugu cy'u Burundi barabivuga ibi byose niko babivuga aya yose na makuru bariko baragenda bararema bahimba kugira barabe yuko boronka ingene
batera Uburundi mu buryo bwemewe Bafise motive. ndagashireko mu buryo bwemewe sino mu buryo butemewe baragerageje maintes fois na nubu bakiriko mugabo ntibikunda ego nibamenye yuko Kongo ari igihugu kinini cyane yes Kongo ni nini cyane nini gose Nini ku buryo nimba babona bafise Kagoma na Bukavu haracari intara ya Tanganyika za Karemi zirahari ni henshi hatandukanye bafise n'ibibuga by'indege bishobora guhagurukira ko amadrone yabo aza gukora ama operation ngaha muri Kivu ibi rero nibareke gusamaza abantu nibareke reka mvuge nkoshi yamvuge wa Muswahili uwache kujichanganya kabisa uwache kujichanganya niba vyakire bijya byabaye nibyo barondera nibakire kandi no mu nyuma bindi biracaza kabisa yes comme conclusion niye esheke nka M23 bayaragize muri zintambara inyuma yaho bakubiswe bakagenda bakomoka bona journaliste aha muri Minembwe d'abord esheke bagize barayigize baratakaje ibice byinshi baratakaje abasirikare batari bake umva baratakaje n'ibigwanisho sivyo ahubwo gusa uti esheke bagize mugani wawe muti ni chanzo cha esheke yao ni kipi sivyo ubundi basanzwe bazi yuko baciriwe umurongo ntarengwa kuri Uvira ego izi nyeshamba zaraciriwe umurongo ntarengwa ego hari umutama waravuga ngo iyo yabonye umenga uriko urafite kubwira ngo bro Uburundi si Kongo urumva agwati Uburundi si Kongo nagaho gatoya mugabo kihagaze ko kandi no kujya kanyero barabizi biratango barirukankije abasirikare b'abarundi ngo zagoma n'ahandi mugabo abarundi aho baviriye muri Bukavu barabashira umurongo kandi baravuze clairement ego umurongo ntarengwa ni Katogota mukaba mukende kutubona twebwe abarundi abo turibo muharenge gerageza munenge Katogota mukaba mwitingwanye naho rero ni mukore ibishoboka mwinjire Uvira cyane gose aho vraiment muzamutwemeje yuko muri ngwanyi kudusumba so rero esheke bagize nuko baribonye ibitugu baraharura ahantu bagiye bahonyuza ikirenge havuye Fedenebe bacabona ko kumengana abantu bahambaye baraba ibigwanisho bafise baraba effectif y'ingabo bafise baraba ingene bijya bihugu byo hanze hakujya amazi bibashigike n'ibindi baca bavuga ati twebwe reka tubandanye baca rero bashaka kudeborda baciye muri Haut Plateau na Moyen Plateau ego ubinjire muri Uvira warabonye ibyo bahuye navyo byarangiye bibanye nukuvuga ugushaka kuguma bagura imbibe nibyo bitumye Wazalendo ibahindurira ibereka yuko najya bafise ataburenganzira bahafise bwo kuhaba ahubwo gusa bari bahari kubwo kubaha kumbura amategeko niki sino nta burenganzira barafise bwo kuhaba ico nico catumye batakaza Minembwe kandi bona journaliste ntakubesha jewe narabivuze mu ndyo hirya abantu bibaza ngo ndiko ndajokinga ego nungo ndabisubiriyemo Goma babe barategura imitwe yo kwikora amabombe muri Goma na Bukavu Bukavu yo ndazi kitagoranye kanini mugabo muri Goma babe barateguye imitwe yo kwikorera apana kwashaka umutwe imvura y'amabombe bagomba kwakira akubera ko aba Wazalendo kuva kera barasemera ko ibya Cicero bo batabirimwo bitanabaraba mugabo kubera bakenera apuya FARDC na Fedenebe wasanga biri ngombwa yuko bagenza gahoro bukebuke ubu rero ba FARDC warabonye ko yakuye amaboko mu mpuzo irabugurura inzira ibafatira umuriro wo hejuru nabo baca benyegeza musi ibiro nivyo bigomba bibe muri Goma na Bukavu Goma na Bukavu turakunda gutanga amatangazo yo kubika tugatanga n'imburi
cyane gose Goma na Bukavu nkamwe zino nyeshamba zo hakujya Kanyaru zitihutiye gusinya seserofe ego bagomba baziremeka amabombe gushika hakujya Kanyaru iwabo niyo break izofatirwa kubera ko igihe basuzugwe bakongomani kirahagije kandi nabivuge n'igihe basuzugwe abarundi kirahagije haba baducyoza ngo ingabo zacu ngo nabatrete ngo bariruka babonye ngo zijya mbwebwe za Sarambwe urumva ubure mbwebwe za Sarambwe zirahure n'intare muri Minembwe twarabonye umugabo wariwe twarabonye abiru bari barahiye baravuga ngo tugomba gupimira umugabo ngimbwa n'umugabo muri Uvira imbwa yaramenyekanye yariyo n'umugabo yaramenyekanye nibarindire rero turabana dukora ico gipimo muri buno buce zino nyeshamba zirimo sandute ndazi yuko vuba cyane kwa gaca kamaze kwambara inzogera ibintu bigiye kuja mu ngiro cyane gose mbona musango nyuma y'igihe kitari gito bavuga yuko leta y'u Rwanda igomba gutera igihugu cy'u Burundi ubu tuko turumva yuko abasikare b'u Rwanda baba bariko baragerageza kwinjira mu kibira kugira ngo bishobore gukunda bata ku Burundi kumbura iyo nkuru nawe wayumvise urafite na byinshi woyivugaho hari na benshi bashoboye kutubaza ayo makuru mbega abarundi n'abarundi kazi bamenye kuri iyo nkuru bwana journaliste je natangiye kubona kuva samedi hakujya Kanyaru bavuga ngo twarihenze kwiyumvira kuja mu misozi muri ho plateau mu gihe tudafise plaine sivyo ngo rero ngo twari gutangura gufata plaine kugira ngo tuduge hejuru mu misozi ariko nuko ntaganira nabo nayo guca ndabibutsa yuko bari batanguye kugerageza plaine ahubwo ibabera ibamba baca muri warungu biranka baja muri za Mwenga kugira barabe ko hose bikunda sivyo sino bo bari batanguriye muri plaine so bivuze ngo rero ubu bavuze ko ho plateau byanse gose bagomba gutangura intambara muri plaine sivyo kandi nimba reka ndabite bo kwiyahura nimba bo kwiyahura bagashaka kwatsa umuriro muri plaine nuko bazoba bagomba kwatsa umuriro ku Burundi sivyo ivyo niko bimeze iyo rero nkuru ije mu gihe ico kibazo mbagije biriko bivugwa ngo yuko zino nyeshamba zo kujya Kanyaru zashoboye novuga agushira hafi y'ikibira canke mu kibira bien sûr baniko bavuga ingabo zabo ziri kumwe nabitwa ngo nabarundi umujama wacu nakunda ngo nabarundi perdu bo muri Red Tabara n'ibindi bihugu bitandukanye sivyo aya niyo makuru karavugwanga kandi franchement parlant je wajya makuru narayoze ko runono hariho abana bari bamaze iminsi mu myimyezo ya gisirikare sivyo basuwe muri myimyezo ya gisirikare baza kubadepoza hafi y'imbibe igihugu cy'u Rwanda gihana n'u Burundi abandi sevira bashira mu kibira mugabo kuri kote yabo kuvuga ko rero boba bafise target yo gutera Burundi ibi nibyo ntokwemeza ibi sinovyemeza kuko ndahamya yuko nta muntu ndamwita inkotanyi ndamwitike nta muntu wakujya Kanyaru ashobora kwiyumvira yuko yogaba ibitero mu Burundi aciye mu ntara ya Cibitoke canke ya Bubanza nibyo kunda kubera ikibitoke barabigerageje maintes fois za 2012 nimba nihenze barinjiye nta musirikare yagiye kurwana bafashwe n'abene gihugu sivyo 2017 byagenze uko nyene ndibuka hari umukecuru afise imyaka irenga 60 bamubajije ati none ganyoko ko wewe ufise umupanga uri kuraja he ngo numvise zambuga zo kujya Kanyaru zaje ngo tugiye kuzereka yuko ngo twebwe abarundi twashegeshwe n'intambara sivyo bro nabo barazi yuko Cibitoki Bubanza n'abaroberi gusa bahibereye sivyo bari abasivile bahajya barafashe formation z'ikiroberi apana z'igisirikare nta musivira hari benshi baraciye mu kiroberi bari abaparipe hutu abandi bari abasende DFDD sivyo kwibaza rero yuko uwo bazanira kandi intambara hajya intambara barayizi
barayisobanukiwe cyane gose. Ego. Niyo mpamvu bakubwira bati mwebwe mukaba mukeneye intambara tuma mugenda muzunguruke muce ahandi murasanda pano wacu mu Cibitoke cyangwa pano wacu Bubanza. So rero izi nyeshamba kuba zashoboye kuzana abagwanyi ku mipaka niki ni uburenganzira bwabo, ega imipaka turayisangiye. Ni nka kujya nako dufise abasirikare ku mipaka bagiye gucungira imbibe z'igihugu cyacu, kumbure nabo ngira ngo bacuzwe yuko Uburundi bwamerera nabi birashoboka baja kuranforsa imipaka yabo. Ariko gusa muzehe yaravuze akajambo gakomeye, yarabivuze uzotuvyonga tuzomuvyonga. Sone yavuze iyo jambo ati uzotuvyonga tuzomuvyonga. Twe ntaho tuzohohotera, twe turitekaniye ntidukeneye intambara, mugabo uzotuvyonga tuzomuvyonga. Kandi yarabivuze yuko u Rwanda ruguma rugushaka kugerageza gutera Burundi. Mentfa erega bona journaliste nuko kumbure abarundi twibagira vuba. U Rwanda gushaka gutera Burundi si vy'uyu munsi, ni vya kera. No kumenyesha ko kuva 2005 kuva 2005 u Rwanda rwatangiye gutangaza yuko CNDD-FDD yateguye ihonyabwoko ku bantu mu bwoko bw'abatutsi. 2005 bakiza sivyo ibi niho babitangaza. Wibaza yuko ibi babitangaza kubera iki? No, impamvu zirazwi bro. Bari bakeneye yuko amakunga cyababwira bati mwebwe kubera yuko mwashoboye guhagarika ihonyabwoko mu Rwanda, ni mwinjire mu Burundi n'iryo honyabwoko riri ko yarategurwa muri hagarike. Nico bari bakeneye nta kindi. Ni kuvuga bo ico bakeneye nuko Uburundi buba gouverne n'umuntu bakeneye. Nico gituma bagira amajanja igihugu cyo nta bindi none kare bavuga ngo president Nkurunziza niwe mubi, siko bavuga. Nkurunziza yaragiye na Evariste yaje ari mubi. Oya tuzo turavuga nukuri. Iyo basi bakiza kududura ko imbere y'igihe bati umugambwe CNDD-FDD niwo mubi, aho basi na mitende bwa mbere bavuga ngo Nkurunziza niwe mubi. Baramubeshe ibyo bamubeshera, baramugira daimoni, baragerageza kumwangisha bene gihugu, mugabo basanga ahubwo uko bamutangaza nabi niko abarundi barushaho kumumenya uwo ari we rero ujya muntu. Ibiro nibyo baje no gukora kuri Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Mbe urazi bijya bintu baza bamugomba kumucafuza ari habene igihugu bo Burundi benshi batanga kumukunda cyane cyane niko bimeze. So rero ahabo reka tubabwire bakomeze kotsubura. Oya bakomeze kuducafuriza inzego ntangora mutwangishe niba bandanye hakiba ubwo busanga ndi muri gano cyo bakirekire tosho kurangiza gano ariko nyambo ufise cyo kongerako umwanya urahari kugira ngo ucongereka. Bon nta kirekire ngiye kongera ko bona journaliste ni kuri iyi point mu bisanzwe. U Rwanda urabona ko muri Kongo ruriko ruragira esheke total. Bariko ruragira esheke kabisa. Magingo aya bari mu maborogo bizobasaba imyaka kugira bayivemo. Nta myaka bizobasaba kwivamo na kanyi sasa. Ahubwo gusa kugira bazosubire kwiyakira nk'u Rwanda. Nibyo bizobasaba imyaka. Sivyo? Intambara ya Kongo yanse. Uri kurumva yuko ubu naho bagomba gusubira kuraba yuko bovyonga Burundi. Burundi mama we Burundi zizobake. Urumva Tanzania batanguye kuyigera amajanja bahereye ku ntara yakagera. Burya hari amakuru menshi ngomba ko tuzoshikiza abadukurikirana ku munsi wejo ku by'intara yakagera. Urumva kagera ibitse byinshi cyane gose. So rero nimba u Rwanda rwatanguje intambara muri Kongo rukaba rugomba gusubira kandi mu Burundi na Tanzania, kandi handa kwibutse yuko su Rwanda rwonyene ruri kuri front. Abakenya ni benshi, Uganda ni benshi, Sudan ni benshi, n'Abasomali. Bivuze mu Rwanda nimba rugomba gusoza intambara ku Burundi nuko rubona ko Kenya, Uganda, Somali na Sudan na bya bihugu rero rutura bibari nyuma bibafashe mu mugongo. Nimba bagomba no kwitangaza kuri Tanzania nuko babona ko bigiye kumera. None u Rwanda ruzoshobora kwikorera
amabombe y'abakongomani y'abarundi data twebwe nta mabombe dufise twe tugwanisha imiheto nacu amabombe y'abatanzania y'abakongomani n'imiheto y'abarundi ivyo bazo bishobora kweli sinibaza navyo boshobora gusa ikintu maze kubona bona journaliste ipiyo abanyarwanda bagwanisha uzukigenzure abanyarwanda bashaka ingene bata umuntu muri piège kugira ngo amakunga ahaguruka nka buryo babigize mu Rwanda kuri Habyarimana urumva fete bameze nk'abana baherereze umwe aza kugusomba kugira mutabire ahamagara umuvyeyi voilà musanzwe abanyarwanda niko bameze buri ije ntamba yo muri Kongo bayitanguye bazi ko badashobora kuyitsinda badafise appui ibihugu vyo hanze mugabo hari umutama akunda kuvuga ngo hariho abantu bakora ibyaha ngo ku buryo na shetani abona ko bamurenze ugakora icyo shetani akavuga ati icyo nakigutumye vrema ibi rero nivyo ibi nivyo byaha abanyarwanda bakoze muri Kongo bituma bijya bihugu bafite mu mugongo bivuga bati vrema vous avez exagéré mwarengeje twabashigikira mugabo aha mwarengeje urugero sibyo so rero u Rwanda ruko rurasotora Burundi yes kugira ngo Burundi gusa bubatera ijamyampi bavuga buce bukomendura ubweja u Rwanda ko rasotora Tanzania ibatera amabombe bace babweja kugira ngo bashe buja baze gutabara mugabo amasi ya kera nagiye mu rutaro bari bakwiye kujijuka bakabona ahantu isigeze mu gihe ibihugu byinshi byo muri Afrika turiko twiyumvira ku iterambere rya Afrika twibereye ku muvuduko w'iterambere turi ku muvuduko w'iterambere abandi ntaco batariko barakora kugira ngo basubize ibindi bihugu vya Afrika inyuma sivyo mu gihe ibihugu vya Afrika byinshi turiko tugerageza kwiyunga kugira turabe yuko umunyafrika atosubira guhohoterwa n'umunyamahanga amuziza aho yavukiye amuziza ubutunzi bwiwe ibindi bihugu biriko birapambana kugira ngo umunyafrika agume mu bucakara agume mu buja iyi rero niyo politike hakujya kanyaru bariko barakoresha barabona neza yuko bo umurindi ibindi bihugu biriko witerambere bafatiye ku butunzi kama bwabo bobo ntabyo boshobora bobo rero baca bavuga ati twebwe reka tugume dushigikira bajya bagomba guteza akajagari mu karere kugira ngo twebwe nako dukomeze kwiyubaka ariko barahumba kabisa umuti wabo uri kuziko kandi bazowunywa kuneza kunabi bazowunywa cyane gose bona musanguzi kandi gushimire cyane kuri kino kiganiro ciza ushikirije abadukurikirana kandi ndagushimire bwana journaliste ushimire n'abadukurikiranya bari hose kumbure nizere yuko tuzosubira mu biganiro byacu byo ku munsi w'ejo kandi twaba no gushimira Imana bwana journaliste kubera yuko twasuye kucara muri studio tugakora turi comfortable nizere yuko ubu ibintu bigiye kuba neza dukomeze gutanga inkuru nkuko kabisa ngo tuzitanga nuko kananye shimire cyane abantu bose twabanyuma kino kiganiro sinokora conclusion umusisangozi yababwiye byinshi kandi bitandukanye nizere yuko abatubagiye bazo bigiye bitandukanye mwashoboye kwironkera inyishu kandi abikibamenye ndibaza ku munsi w'ejo niho tuzongera mu bindi biganiro tuzobaha ku munsi w'ejo cyane by'imirongo y'urugamba ko byifashe situation ko zimeze mu bice bigiye bitandukanye kandi ndabaseze ndabifuriza kugira ukwezi gushasha kwiza no kugira ijoro ryiza bye bye